we hari undushije kuba persone kabisa je ndazi yuko je kuva kera je ndazi yuko ntunze kabisa uzomenya yo ngurwa ni wazovuga ko ntatunze Chere tuma je namandi ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose cyarabwira je undusha itunga naze gaha duharure dushira hakumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari umutunza ndusha sha muri yaridi nawe nyene nasazo dahera kwere basha amureka kugira ipfa ry'amahera umuri yaridi nasaze ari amahera dahera yaharure nawe wumve ubunyene bawuguhe urabe kutazorinda upfa utarawumara je narabiharuye sha none urya ibihumbi 200 ku munsi ntuburi mwana wume pare jour urya 200 uri mwana wume sawa urya 200 pare jour muri yaridi urya imisi ngaha ibihumbi 5 imisi ibihumbi 5 ni imyaka ingaha imisi ibihumbi 5 ni imyaka 13 irengako imyaka 13 urumvise imyaka 13 wiyicariye gusa wirira 200 par jour uyu munsi 200 ejo 200 hirya 200 urumva warayuborewe hari igihe usiyiba warayuborewe ziraguhoma kandi urashobora kuzinywa gushikaho ziguhoma ukaziheba completema hari n'igihe rero tutagwara igitigu ugacupfa n'ingo izi nkuru umukuru w'igihugu ariko aratera murumva yuko yariko aratwenza abo bari kumwe ariko kandi ubutumwa yariko aratanga abarundi ariko baramwumviriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza yuko ariwe mutunzi wa mbere ati ubiharira azane ngaha kumeza duharure ati jewe ivyo nabivuze kuva kera nta wundusha inoti ati jewe ibintu vy'umuri yaridi nabiravye kuva kera ati umuri yaridi wowe urya imisi ingahe ati ibihumbi 200 ku munsi ngaho ntuburi mwana wume ngaho mwiyumvire ubu butumwa umukuru w'igihugu yereko aratanga buriko bukurikiranwa n'abantu benshi niburi gufungura ku munsi canke gufungura kabiri ku munsi bigorana ari nka wewe ubu butumwa wobwakira gute ubutumwa wobwakira neza ndiko ndumviriza ubwo butumwa bw'umukuru w'igihugu ariko avuga yuko ari we afise amahera menshi gusumvya abandi naciye niyumvira kuri kano gafoto murabona yuko uyu mubosi yari afise ibihera byinshi cyane yari afise ibimiliyaridi n'ibimiliyaridi mu ndabira abantu bari iruhande yiwe abantu yariko araha ubutumwa bari abantu bo ku rwego rwo hasi cyane ibifaranga bimukikije hose ariko biragaragara yuko abo bantu bari baragowe bari bamerewe nabi barabakene baraboro biragaragara rero ko muri Afrika abarongozi usanga batunze cyane ku rwego rwo hejuru abo batwara nabo bakenye cyane ku rwego rukomeye cyane ibi rero bikaba bitandukanye cyane no mu za Buraya umukuru w'igihugu yategerezwa kwiyumvira ku majambo avuga kuko ayo majambo ayavuga ariko arakurikiranwa n'abantu bamerewe nabi n'abantu baboro ariko aravuga inkuru zo kurya ibihumbi 200 ku munsi hariho umuntu adashobora no kuronka ibihumbi 200 ku kwezi hariho umuntu ukwezi guhera azafise ideni rirenga ibihumbi 200 canke ari munsi yayo mugabo ukwezi kugahera aza ari mwideni mbega inkuru ariko yibwira umuntu w'umushomera atagira icepfo n'icaruguru yo muryohera koko murumva yuko iyo nkuru itaryoshe cyane rero vyoba vyiza abategetsi bacu bagiye baraza bararaba imvugo bakoresha kuko hari imvugo bashobora gukoresha ugasanga iriko irakomeretsa imitima yabo barongoye abategetsi beza babwirizwa guharanira inyungu za benshi inyungu zabo bwite nazo
zikaza ubwa nyuma. Imana nibahezagire mwese. Twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire ya tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu ko ariho tuzokwerekana formule yotuma tuva mu bibazo bitunanije.